Murakoze namwe Pacifique nazwe twibutse bariko baradukurikira yuko nkuko tuza twabimenyesheje ari wa mwanya w'igice cya kabiri c'ikiganiro aho duha ijambo abariko baradukurikira kugira ngo babaze canke bunganire abatumire. Alice Hakizimana mwibutsa bariko baradukurikira abatumire dufise n'amategeko agenga kino gice cya kabiri ca kino kiganiro. Ego me Gilbert nkuko twama tubigenza muri bino biganiro vyacu hariho ingingo tugenderako kugira ngo ibintu byo guhana amajambo bigende neza. Ubwa mbere ni ukubahiriza umwanya, ni ukuvuga iminota iri hagati y'itatu n'itanu, uza gufata ijambo wese aze kugerageza yubahiriza uwo mwanya. Hanyuma ubaza ikibazo yibande kuri ano majambo mukuru w'igihugu amaze iminsi ashikiriza ku bari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, muze kutwihanganira ibibazo bitazoba bijanye n'iki kibazo tuvuga ko uno munsi ntibiza kwishurwa. Hanyuma uwifuza gufata ijambo ikibazo ciwe acerekeze ku mutumire akibajije kugira ngo vyorohe ko abatumire bashobora kwishura. Hanyuma uwifuza guterera agire ko ntatarire kugira ngo abenshi bashobore kuronka amahirwe yo kubaza ibibazo canke kugira intererano. Ubwa nyuma ari nabwo dushimikira ko naho ivyiyumviro vyaba vyashikirijwe utoba uvyemera, mu kugira ico ushikirije dukoreshe imvugo yisoneye atagutukana no guterana amajambo. Ngira ngo Gilbert twokwakira umugwi wa mbere, tuza turakira umugwi w'abantu batatu kugira ngo vyorohere abatumire kwishura. Mu batanguye kuduga ngira ngo twogira Bakonibe, Bonfils na Mabano nibo mugwi wa mbere, abandi bace bihangana turabakira mu mugwi wa kabiri. Bakonibe ni waba uriko uratwumva ukugura akamikro kawe ukashikiriza iciyumviro cawe canke ukabaza ikibazo cawe. Ego ariko imbere yuko Bakonibe atangura kubaza canke kunganira nibutse abadukurikira yuko mwogerageza mukumviriza ikibazo cabajijwe n'umuntu ntimugisubiremwo canke ivy'uwundi yavuze ntimubisubiremwo kugira ngo nimba hari abafise ibindi vyiyumviro vyunganira bitavuzwe baronke akanya. Ego akanya na ka Bakonibe nimwe mwahawe ijambo na Alice mwiriwe. Sinzi ko ariko aranyumva Bakonibe, nimba mutwumva mwiriwe, ariko nimba atari hafi Alice twoba turakira uwukurikira, ariko ngira ni ikibazo ca connection kumbure afise, ndabona umenga ari ku murongo, ngira twoba turakira uwundi mu kurindira yuko tushobora kumutora. Uwukurikira ninde Alice? Alo? Ego turabumva mwiriwe. Murakoze cyane ijambo. Je nashaka gushimira abatumire banyu kandi nkashimira n'abariko baradukurikira kuri kino kiganiro gifise n'intumbero nziza cane. Nkabana jewe nta n'ikibazo mvuga, ni juste akantu gato nagomba kongerako ku biriko biravugwa. Ba Pacifique nabo bakorana nibaza ko atari ubunyene bishitse bakaba batanguye kugirwako amaterabwoba canke batukwa. Gusa igishasha tumvise muri no minsi nuko bitahora bikorwa kera, umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu twaratumva kwirigara canke mwibarabara, umuntu atari yibaza ko bishobora kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Umuntu aca yibaza ni igiki gituma agera kuri iyo ntambwe. Hanyuma ikigira kabiri nashaka kuvuga nuko vyerekana neza ko ivyo mukora canke ivyo muvuga avyumva. Ntuzeye niwe yabivuze neza Faustin, ati aba bahinga bakomakomeye bava hanze bama batumwa ko bagatanga amarekomandasiyo, umuntu yokwibaza ko ayo marekomandasiyo batayumva canke batayabona. Oya, abanamba ayo marekomandasiyo barayumva kandi barayabona. Ikibazo umuntu aguma yibaza gushika uyu munsi ni igiki kibabuza yuko bashira mu ngiro niburiburi na 10% y'ivyo babwirwa. Nimba ari vya bintu umuntu avuga ati bipfuza gutunga, bipfuza ubutegetsi, birashoboka ko bashobora gushira mu ngiro na bikeya mu vyo bahanurwa. Ubwo butegetsi ubwo buntuze izo nguvu le pouvoir n'ubwo butunzi bashaka kwiba bakabandanya babikora, mubwo umunyagihugu akaronka le minimum y'uguhema dollar. Pour le moment je nibaza yuko hakwiye kubaho abo bahinga babimenyereye peut-être bakatwigira igituma gushika uyu munsi abo bantu bariko bakora uko. Womenga n'abantu bariko barakora ibintu
buca ngenda donc reka ngende mpejeje vyose hanyuma ngende uvye bafise programme bahawe n'abandi bantu bababwira ati sambura igihugu c'u Burundi menga bari kuri programme gushika uyu munsi je ndabura ikintu cumya insiguro y'igituma bariko bakora ivyo bariko barakora uyu munsi nico nashaka kuvuga murakoze murakoze namwe no kubahiriza umwanya sinzi ukurikira Alice ukurikira ndabona Bonfils na Mabano bamanutse ngira ngo Mutaga ni wakurikira niyo bariko batwumva kugura akamikro kiwe sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano Mutaga ni mwaba muriko muratwumva mwo kugura mikro mugashikiriza ico mwari mwifuza gushikiriza ndabona nawe nyene ngira ngo atari hafi ukurikira ni Arma Biregeya yaba ariko atwumva Arma Biregeya ni mwaba muriko muratwumva mwo kugura mikro yanyu kumbure ngira barafise ikibazo ca connection ngira twoba turakira ukurikira hari abandi mbona twari twamaze kuduza ego hariho abamaze kuduga batari bake Andris Pavlov ni wakurikira niyo aba ariko atwumva nawe yo kugura akamikro kiwe akashikiriza iciyumviro ciwe ego ndabona ariko aratumira ndabaramukije nibaza ko mwoba munyumva ego turabumva icambere jewe nagira manze kunamira gose no gushimira uyu mushinga ntahe yubahutse kuvuga ko ubu dufise Burundi abantu batacubaha uko kuvuga abantu bose bahundagaye ni ikintu gikomeye hanyuma jewe nagira ntumirira abarundi urashobora gusanga turiko turavuga ngo umukuru w'igihugu yaramwishuye mugabo benshi petetere batarumviriza ivyo yavuze ibintu yavuze ni ibintu tuteremo zihanze igihugu c'u Burundi aho ntitwovuga ivyo kunyuruza abantu ivyo kugira amabuke misere umushinga ntaye Pacifique yabigarutseko aho ntitwovuga ivy'ama conflit d'intérêt umuntu agira ati mfungira uryagira n'ibindi sinobigarukako na partajije link ngaho umuntu aho jewe navyumvirije azoce kuri YouTube utaravyumviriza vyumviriza nuwifuza gukiza Burundi nibaza ko ngaho yo hakura icigo yavuze bimwe bavuga ngo le tout sauf rien ica kabiri biramaramaje kumva kwishura ibitutsi umuntu yakubariye bikakunanira umuntu yagize ati nta gitoro tubonye hakugira uti ngikijya kirahari canke catevye tenyenya ugaca umwishura ibitutsi uti ntiwarongoye uti urimbura kimazi n'ibindi cane cane bivuzwe n'umukuru w'igihugu bikaba kamaramaza kuruta mugabo urumva mumbabariye nocishamwo ubushinga naye Pacifique yavuze intumwa Paul aho twovuga umukuru w'ubukirisu Yezu Kristo nta mugore tuzi yigeze Darayirama Mere Terese do Karikita n'abandi ivyo umuntu ko arongora canke atarongora ni amahitamwo yiwe ikindi kintu novuga ni ikintu usomye hano muri commentaire nagize ntokibaza hamwe hogira uwo kigirira inyishu yo kidufasha abantu benshi bagwanira agateka ka muntu barahunze umuntu rero nabonye yibaza ati none Gabriel Rufyiri na Faustin Ndikumana aparama bakunda gukosora ubutegetsi boba bakingiwe nande bigenda gutego ntibabe bari inquiete naho wumva ko verbalement babatake imbere y'icanyuma nagomba kuvuga ko hariho umuntu hano akunda kuvuga kuri Twitter akunda kuvuga amabanga nagomba mbwira abarundi ko bomenya ko ari umuntu yitwa imbwa itukura akunda gose kuvuga amabanga ibindi yavuze by'ubuzima bwiwe privé sinobijamo no babaye nkawe nyene mugabo yaravuze ko 2015 inkuru ntuzenya uyu Neva yari mu bantu bari bashigikiye ikiringo ca gatatu nako bakigwanyije urumva kugenda kagahindukira bya bindi by'ububuzi vyatuka umuntu ati 2015 nibo batugezeyo havuga ko yari mu bantu bagwanye ikiringo ca gatatu mbere ko yatabawe nuko Bunyoni yamujanye gusaba ikigongwe kwa generale uriya wo mu Kamenge ikintu ca nyuma nagomba kuvuga munyemerere umuntu tube tumushimira agihari canka kivyumva jewe nagira gose nuname nshimire gose osi uyu mufasoni yitwa Erari Nibizi naho bitajanye n'intuze nakanyuma nshishijemo atukaye kugira ngo twese turamwibuka ko yaharaniye gose ikisata c'indero mu misi yahera murakoze gose murakoze namwe
kumbure ngira urutonde rwahindutse Alice sinzi ukurikira mubo wadugije ngira two kwakira ukurikira Reynolds. ego niwakurikira Reynolds nimba muriko muratwumva mwiriwe? Ego mwiriwe cane ndabumva ndabaramukije mwese Alice Gilbert Pacifique Elali n'abandi bose turi kumwe ngaha. Je nagira nshikirize kuri ibi vya Ndayishimiye aho hageze ko asigaye atuka abantu bavuga ibitagenda neza. Ndabereke ukuntu yagiye arevuriwa. Yatanguye avuga ngo ingorane z'u Burundi sinzi ko muvyibuka agitangura gutwara ubutegetsi, haratanguye igihe yatangura kuvuga ati abantu bose bahunze nibatahe dutangura ibintu bishasha, akanavuga yuko atari mwiragi rya nkuru nziza sinzi ko muvyibuka, bitangura funga imbonera kure, bitangura dayere n'abakoroni kujya bita bamukura kw'ibihano. Araryoherwa cane, aranagira recensement y'abashomeri sinzi ko muvyibuka, avuga ati aba bajene ngira ndabaharura ukuntu bangana, hama dukreye amaprojet ya payeje, abikubitamwo amahera menshi, imbonera kure baraziha amahera yo kugira projet zabo, bisa nk'uko umenga ariko arahuma amaso abantu baramera plus ou moins nk'abaronse icizere. Hama biratangura gusohoka gatoyi yuko batanze 20 tonnes z'umuceri muri Guinée Equatoriale. Izo 20 tonnes zari zatanzwe je pense n'abashinwa canke abayapani. Naho nyene baramera nk'ababifuse, haravugwa impuzu zizimvye, umugore wiwe yama ariko aragura, igitoro kiratangura kubura. Neva ico gihe ibitagenda vyose neza yavuga ati jewe bantwariye n'aba bantu. Abo bantu yari ba Bunyoni ba Gifyoti. Okay, aramufunga, igitoro aracifatira mu ntoki. Naco nyene kibandanya kubura, ikigeze kiboneka, byose byagumye bigenda nabi. Idolari yagumye iduga mu Burundi sinzi ko muvyibuka, ryavuye kuri 2000 ubu rigeze kuri 7000 combien, donc ryagujijwe na gatatu fois 3,5. Ni perte idasanzwe cane. Okay, arafunga Bunyoni, arekarta Ndakugarika, arazana histoire z'ibinogo vyo mu Kirundo ngo bizomwinjiriza amashifra atabaho ku isi ngo 50,000 milliards de dollars. Aho twarumva yuko ariko aharura kunza haba azokura muri Congo, kuko mu mutwe wiwe yaharura ko azotsinda irya ntambara, ko azoca yiganzira Sud Kivu na Nord Kivu d'ailleurs, kuko yari yarungitse abasirikare imushaki. Yavuga ati ibi binogo ni gwanje kandi ndabiharura nawe kuko nta kuntu vyumvikana ko 50,000 milliards de dollars zari kuva muri kajya kanogo yatweretse ko mu Kirundo ngo nako nyene n'akabakoroni. Navyo nyene biranka, yarabigerageje biranka, atangura kwidoga, araroga Reveria, arekarta Ndakugarika, baromoka baranademisiona. Yama ntaca atakoze kugira ajustifie igituma atakigenda, abishira ku bandi, misi yose yamabishira ku bandi. Hama haraba n'amatora yiha 98%. Donc warafunze ba Bunyoni, Ndakugarika warabashize kure, bose warirukanye, abandi wararoze, donc abi wanyu nyine. Ariko ngira ivyo vyuko yaroze umuntu n'icagirije gikomeye sinzi ko mufise ivyemezo Reynolds canke ngira ni nkuru mwumvise ko nyene. Reka dufate ko ari inkuru yo mu kabari, ariko twarabonye umuntu agwara atahavuga ati burya je narahatswe gupfa, yigamba dayero yuko umenga niyeza agarutse. Urumva? Hama ndiko mvuga nti aho ageze ubu nta citwazo kindi agifise. Burya iyo ubonye yahora tuka abo bakorana, yahora afunga ba Bunyoni, yahora yinventa ama histoire y'ibinogo bitabaho ku isi, ubu yasigaye yifotoza imbere y'ikamyo zibiri zigiye nkaho umenga zizokiza Burundi. Ni rya mbere ndabibonye ku isi aho umupresident yemeza abanyagihugu ko ikamyo zibiri zicomotse arizo hari mwiki muri zijya kamyo. Ofete nta citwaza gifise, hasigaye hageze igihe tout simplement il attaque le messager. Kera ba Pacifique baravuga ati amatara yagiye, Esdras journaliste akandika ati igitoro kimeze uku, bakavuga ati cya bigira bimenya abazungu uyu muntu we warazwe. Me akaca avuga ati ni ba Bunyoni, ni banaka, ni naba bakoroni, ni bihano ndimwo. Ubu yamaze kwerekana yuko il est impuissant, nta solution afise. En fait usigaye wataka abantu bataba no mu gihugu. Ujya wewe hariho question uyu Andris aje kubaza ati mbega ko twahora tubona ba Parseme babatoreka plus ou moins. Et je pense ko babatoreka kubera yaragifise abandi yagiriza. Yarabatoreka kuko yavuga ati bon okay, muvuze ko ibiturira ari byinshi,
ndaza kwirukana naka ndaza kwidoga ya nzu ya 56 milliards de dollars ya barage ndaza kwidoga biherere ngaho ubu yabonye yuko kwidoga afenta abanyagihugu ko ababaye ko twariwe nabi ntaco bikimaze na ba parseme burya baravye ni batangure ils devraient faire attention kuko marge de manœuvre bari bafise yo gushobora kuvuga ataca bagira iri kwiragabanuka kuko vy'ukuri ndayishimiye nta solution nimwe afise et la preuve ni kuvuga ngo umuntu atakiba mu Burundi depuis 10 ans nka Pacifique ne namwe d'ailleurs burya yavuze ngo ba Pacifique sinibaza yuko abari kwamuvuga muri pluriel kubera kumwubaha abari kwavuga Pacifique equipe yiwe abakondana bose aberekana ibiriko biraba abari hanze surtout bo badatinya urupfu kubera nta budget afite kudusanga ngaha turi donc muri make ijya ni solution aberetse ati ibi bintu ntavyo nshoboye nta resultat mfise aho rero ngira mbaze ikibazo ba Isdasi Pacifique na Erari donc abatumire banyu none ko tubona neza yuko ata solution afise kuko iyo aba yifise yari kuca agenda akemvanta ikindi kinogo gishasha canke akatubwira iyindi ntambara atanguje ahandi hantu canke iyindi somari nshasha aronse omwe abamilitaire bahembwe ubu twabibonye ko ata solution ihari mwebwe ku bwanyu nk'abantu bakurikira ubuzima bw'igihugu kuva kera Israel we wabonye abapresident benshi cane gose umujournaliste ari ngaha kuva depuis mwotubwira ukuntu mubona bizomuhindukirira yego nuko murakoze cyane Reynold Butari reka tugaruke kubatumire ngira twohera ku mufasoni Erari mukishura Esdras murakurikira hanyuma Pacifique imbere yuko twakira umugwi ugira kabiri wababaza canke bunganira abatumire Erari nibizi sinzi ko muri ko muranyumva ko muri hafi ariko ngira nimba Erari atari hafi ngira ego Esdras mwotangura kwishura urakoze cyane mu kwishura havuzwe byinshi inge ntangurire kuri ibi bya nyuma bivuzwe ubu nyene ngo mbega ngo bigiye kugenda gute icyo nagomba kuvuga cya mbere coco je ndumumenyesha amakuru sifise vraiment ubuhinga bwo kumenya kazoza ariko ngomvye ukundiyumvira jewe ngomba kuraba nkurikije ivyonzi nivyo mbona n'ingene systeme byubatse n'ingene bimeze je mvuga yuko hari kibazo gikomeye kubera kuvuga yuko ivyo vy'ubutare ari vya nyuma tuzokumva bizokiza Burundi ejo hazoza ikindi kubera haraje ivyo burimyi twaramaze igihe tuvuga ivyo burimyi havugwa cyane ivyo burimyi haravuga ubworozi bw'inkwavu n'ibindi chaque fois ukumva ukamengo niwo muti ugiye gutuma abanyagihugu boroherwa baravuze ivy'amavoka ku exporta amavoka ndibaza ko basanze yuko ari programme kugira ngo izotangura ifate intumbero izofata imyaka igera kuri 10 mu miseze baravuze ivyo igari ya moshi izotwara ngo barashizeho ibuye rya mbere gari ya moshi izoja Dar es Salaam ikazizoca itwara nickel bazoca bimba bavuga ngo ni ibintu vya vuba ni projet izomara imyaka 10 itaratangura donc urumva ibintu byose n'ibintu kugira ngo gusa bahe ikizera abarundi abantu bagume bahoze ntihagire ingorane abantu batahure ko ibintu bizomera neza mu misi izoza none bigiye kumera gute iyo uvuganye n'abantu mu Burundi ico ubona cya mbere nuko hari ukwihebura abajene abantu bakiri bato benshi ico biyumvira mu mutwe no kugenda ariko iyo ndiko ndavuga abantu bakiri bato benshi n'abari Bujumbura kubera ifo kutandukanya hariho abajene babagenzi b'umukuru w'igihugu abonabone bandi benshi ni babandi usanga bayoboka bari mu nzego z'umugambwe ni kuvuga mu mbonera kure bari mu makoperative usanga ari abo nyene ni nabo bafashwa ni nabo baronka amahera ya peage ni baronka amatongo y'ukurima nibo bagira iki kubera ni systeme ni ibintu bikorerwa mu nzego z'umugambwe abo rero ndibaza ko aribo bajene bake badashoboye atiyumvira komoka abandi benshi basigaye ndibaza ko uwo baha akanya nka kujya kwa cyagihe cya Serbie benshi bogenda none bizogenda gute ico kibazo kiragoye vraiment kubera
ni birebire ariko umuntu agiye kuraba systeme ingene yubatswe mu Burundi dutwagwa gute dutwara si umugambwe se CNDD-FDD utwara muribuka umuntu yigeze kuba premier ministre wa CNDD-FDD yanditse igitabo avuga ngo CNDD-FDD ntiyigeze ihinduka umugambwe yagumye ari politico militaire ubu rero kuva 2015 byariyongereye cyane rero militaire niyo itwara murabe kuva icyo gihe niho batangiye kuzana bashikiranganje b'abasoda premier ministre w'umusoda utwara assemblée utwara nama nkenguza amateka utwara assemblée burya Gerard Ndabirabe yari umuvugizi wa CNDD-FDD bakiri mu ishamba na grade ya colonel nawe n'umusoda niko yifata umukuru w'umugambwe n'umusoda nibo abo basoda nibo bafashe umugambwe abasivile bariyo nta jambo bagira abo rero nibo bafata n'ingingo none uno munsi mwibaza ko ejo bazorekura General Neva kubera ikibazo bamye bibaza jewe hari igihe harigeze kumbarira turiko turavugana ngo mbega mwibaza uwo kura General Neva rega twoce tugira ingorane kubera tuca duperda legitimite rero nicyo kibaza ko harimo muri bo bamwe nicyo cyabafashe guca duperda legitimite ngo baca batwoblija ku negocia nabo twasenyene icya kabiri fo gufata yuko CNDD-FDD umugambwe ushobora kuja mu biganiro oya ni gutsinda cyangwa gutsindwa ni wabo indani muraraba neza nta culture bafise ya dialogue mudahuje n'uri ku butegetsi urafungwa cyangwa ugapfa Rajabu byamushikiye fata bunyoni fata CNDD-FDD kuva igitangura abantu imisi yose iyo habaye ingorane indani bazihereza ni mu ngumu cyo kimwe n'imigambi nka Frodebu muri Prona wasanga abantu bashobora kuba ama L abiri amashamba abiri mu mugambi indani abantu bagaharira politiquement bakavugana rimwe hakazogira umwe aje imbere akaba ari ufata umugambi muri CNDD oyasi uko bigenda rero cewe vraiment nakubesha sinovuga ngo ndafise icizere kinini inya simbona ingene ubutunzi buzotera imbere kubera abantu bafise ubwo butegetsi umwe wese ahari nta ukakaza iyo bintu vyononekaye nta umubaza donc nivyo ndibona muvuga immunité iyo hamaze kuba rero ubutegetsi gutyo bumeze nka hydre à plusieurs têtes no kuvuga ikintu gifise imitwe myinshi biga ugira gute uciye umutwe wogira ngo ushobore gukira oya donc urumva ni ibintu bigoye vraiment simbona umuti muri iyi minsi ego murakoze cyane Pacifique nazo ngira namwe mwogira icyo muvuze ku vyavuzwe na Bakonibe Mutaga na Idris ego murakoze mu bisanzwe nta bibazo bikomeye bagiye barabaza kiretse ko umuntu ashobora kugira nyine icyo avuze ko nka Bakonibe yagize ati genda ibintu bano bantu batwara Burundi bakora ngeraho nibaza nti none abantu bashaka kwica igihugu bafise programme yo kwica igihugu bari mu bintu bimeze gute ko bo nyine ubona ari bo bakora ivyiyicira igihugu bo nyene bafise kiraka cyo kwica igihugu umva hari ahantu umuntu agera akarengerwa umuntu aragera ahantu akarengerwa kuko wumvirije nk'ibi bariko barahora Faustin ahanini n'umuntu atanga impanuro kice kinini sico kimwe n'aya mashyirahamwe yandi nka twebwe dukora cyane kuri violation des droits de l'homme kwihonyangwa y'agateka kazina muntu usanga tukora dénonciation no kuvuga ko dushira habona ibitameze neza iby'ubutegetsi bwashaka kunyegeza twebwe umuntu yogira ati kumbure bari mu byo bagiye kubahama kuko babakuye agahuzu none bagombye kubikura ko kubera ico gihe nayo Faustin ibibazo by'ubutunzi cyangwa ibi bya governance akora ko ni umwanya munini umubona bari ko atanga impanuro usanga ariko yerekana mu bisata by'ubutunzi nyene na governance uko bakwiye kubigenza ugasanga yerekanye uko ahandi vyagiye birakogwa abereka ko nabo boshobora kugerageza kubikora gutyo rero ko umuntu muhora ico ukamutuka kuraho ukamwambika ibara kuraho ni ibintu bigoye gutahura haza cyakiyazo nyene bano bantu bashaka iki by'ukuri
bashaka iki ko bofatiye ku byo yavuze bakabyubakirako bigenda gute ngo vyanye urumva mbera nk'abakonibe abantu bafise umugambi uyuwe ariko inyishu iri mu kintu Leonidas Hatungimana yatubwiye mu kindi kiganiro ngaha. Leonidas Hatungimana yatubwiye ati twebwe ingorane nyamukuru twaragiye ku rugamba tugenda twe tuzi ko ari ukugwanya intwaro y'abatutsi ati rero twari tuzi ko intwaro y'abatutsi tuyikuye ibintu byose bica bijya ku murongo ati nukuri nta porogaramu twigeze twiyumvira ntitwigeze twiyumvira ngo igihugu gitwaguko ntitwigeze twiyumvira ngo iby'ubutunzi babitunganya gutya nta na kimwe nta mashuri nta buvuzi nta na kimwe iby'imigenderanire y'ibihugu ntabyo twari tuzi rero bahageze bimeze nk'ukujaganya nkayumvira ati nkora iki ndabiyo bija byanse niyumvira iki ariho haca haza za nyishu zidafashe twumvise ati uyu munsi n'amavoka bukeye n'ubukwavu hirya y'ejo ntituzi bizokwaduka twimvye ubutare twubuye ubutare birakwiye ico kintu cyose ugiye ukiraba ingene gisanzwe gikorwa ugasanga ivyo ariko aravuga ariko ararota kuko ingene bisanzwe bikorwa n'ibindi bintu biza kugurana hamagaye abahinga ugasanga ni ibintu bitoroshe we nyene akaca yibagira n'ivyo yamaze kutubwira waherutse atubwira ubukwavu izo nkwavu yari yavuze mu myaka 2 ya mbere nk'itatu ubu ntazakivuga ijyanyuma twaherutse muri budget ya 2023 yihereje hafi miliyaridi 300 bazishira mu biro by'umukuru w'igihugu ngo bimirije gutanga mu inkwavu mu gihugu cyose no ku mitumba yose y'u Burundi narabagije nta mutumba numwe higeze habaho isekeza ryo gutanga inkwavu nta na hamwe imiliyaridi 300 zaragiye gutyo nta numwe abaza nta numwe azi nta uvuga aya mafaranga wayashize kuva ubwo inkwavu zaciye zibagirwa haci haduka amavoka ya Reveriyano Ndikuriyo ayo ntituzi nayo bizohereza kuko nyene yamaze kwivugira ngo ayo azoduha igitoro nko mu myaka 5 urumvaho ntacyo abantu bo kwitega ku nyishu abantu bafise ubunyene rero yubuye ubutare nabuherekeje mwabonye amakamyo bijya byose ubigize bivyo nyene bicaye gutegera imbere ubu ni twamubaza mu mezi nk'atatu ari imbere canke 6 none ubutare ko bwashowe ubu naho ni kweke tudafite igitoro ko amafaranga mwayaronse ubu naho vyahereye ntituzi bazokwadukana nimba zoba yivye ubwo butare nimba buzoba bwahombe iyo bwaroye nta wuzi ibindi azokwadukana cyarondera ikindi kinyoma gishasha agume yiteze ko kubesha aribyo bizomushikana ariko hari aho bizogera bikanka gose gushika abarundi bamubwira bati warabeshe bihagije turabihaza bino bintu hanyuma ku cyavuzwe na Andris hariho gace gato y'ingoma nce koko n'ibindi yavuze byose byari byumvikana nawe nyene aho yagize ati mu nyandiko hari izivuga ko na Evariste Ndayishimiye yari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza ku buryo mbere yanakekwa mu bo bashatse gutembagaza ubutegetsi ko yabaye muri ijya muvuma yo kwa 13 Rusama 2015 ivyo ntavyo nzi ico ntaco nzi niyo nganiriye n'abaniyo mbara umuntu ababajije sindumva bavuga ko Evariste Ndayishimiye bari basangiye kijya gice cyujya munsi mugabo mu vy'imbere ico nico abagenerali bo muri CNDD-FDD baranditse ikete mu kwezi kwa11 muri 2014 baryandikira Petero Nkurunziza ikete ngo bakunze kuvuga ngo ryamubirishije icuya kuko ibyari bihangange hafi vyose afise vyahoze bigwaniwe uretse Bunyoni na Adolphe Nshimirimana ubundi abagenerali nka bose barimo niyo mbare ntarimwe mu basinye iryo kete kuko we yaserukira Burundi Nairobi mugabo ibihangange byose bafise byari byasinye ku buryo bagira bati barariraguye umukuru w'igihugu ntibarondeye kuvuga nyene batumbereye gose ngo ntuze witoze mugabo yarumva ko ari byo ibiteye bija bacyamusaba kwikura ko Bunyoni na Adolphe muri kingere byaciye bigenda muri ico gihe arabakura atabakuye bamwe mu bamwandikiye nabagerageza kubaha ibiti byo kubanumya ibintu byabandanije ko twayibonye ariko ku mutwe w'abasinye ico gihe mu batanguye gusinya iryo kete Evariste Ndayishimiye ari mu bambere basinye iryo kete yandikiwe Nkurunziza ico gihe rero bariko baravuga bati nawe yarabirimwo ntawo bideha ko nawe nyene yari mu bashavuye muri iyo myaka ko nawe nyene yari mu bavuga ko ibintu bikwiye guhinduka naho muri kino gihe ariko aravuga womengo si wa wundi w'ico gihe rero ariko aratuka Faustin Ndikumana
urumvamwo ko umuntu agira ati wewe uri kumutuka ivyo nawe wabona co kimwe nawe. Hanyuma ku baciye abaza ati mbega none ni kubera iki Faustin Ndikumana na Gabriel Rufyiri bobo bari mu gihugu ariko kandi abandi bo mashirahamwe yigenga bo bari hanze. Nibaza ko nka Parseme iri mu mashirahamwe ni kuva igihe batanguye kurondera guheza nka CNL ya Gatongwasa, nagize nti mu bintu bisigaye nk'ibimenyetso by'umwidegemvyo mu Burundi bishobora kwitegurira gutegwa mu mezi cyangwa imyaka iri imbere, ni ikinyamakuru Iwacu be na Parseme. Nivyo niteze ko bishobora gukurikira mu guheraheza ibintu byose bijyanye n'umwidegemvyo w'abarundi. Kuba barayiretse Parseme nuko bagize bati abaduhanze cyane ni bariya bandi, ariko dusigaze dukeyi twerekana ko tutafuse gose societe civile mu Burundi. Sukuvuga ko ivyo yavuga babikunda, ariko mfata ko biri tolere, vyasa n'ibiri tolere. Bagira batuyu byose nta Faustin azohamagara abantu kugira imyerekano, nta Faustin hari ivyo babibaza ati uyu ntiyo kubahuka ibi nibi, bati rero uyo ko avuga ivyo vya governance gusa reka tube turamuretse. Mugabo urabona ko vyageze ahantu bavuga bati ntishoboye kwihanganira nawe nyene ivyo avuga, kuko umukuru w'igihugu yumvise umengo niwe ashikiriwe. Esdras yabisiguye neza. Ku kibazo cyo kwa Reynode numva Esdras yakishuye, sino kigaruka ko nta womenye iyo bitera bija, ariko impera n'imperuka hazoba habi y'intwari itagira inyishu. Ibihugu byose uko turabona uko bigenda, amaherezo aba mabi cyane y'abanyagihugu, ubanumije ukababuza kuvuga, ukongera ukababuza kuronka ivyo bategerezwa kuronka. Murakoze cyane Pacifique Nazwi. Mudutunge turacyagerageza gusubira gutora umutumira agira gatatu Erari Nibizi, ariko mu kurindira ngira ari two kwakira uwundi mugwi w'ibibazo. Ego Mejiberi, umugwi ugira kabiri ukurikira uzobugizwe na Jean Claude Mugisha na Black Burundian. Nabo batatu gira twakire. Jean Claude, ni mwa muriko muratwumva mu kugura mikro yanyu mugabaze ikibazo cyanyu canke mugashikiriza ishingiro cyanyu. Murakoze. Jewe cyane ikibazo nagomba kugitumbereza kuri Pacifique. Mugerageze muduzi ijwi kugira ngo dushobore kumvikana neza. Ego ntimurakoze. Ikibazo nagomba kugitumbereza kuri Pacifique, nkagira ko mvuze ndavye ukuntu ijya ntwaro ya CNDD yatanguye n'ukuntu yagiye irakura, uravye abantu cane ubiravye bihe mu mizi, nuko ata programa, ata politique, ata programa bari bafise yo guha abanyagihugu. Bamaze kubona yuko atayo bafise, rero biyumvira yuko abanyagihugu bashobora kwama bariko barababesha, ata umuntu ashobora kubahinyuza. Aho habonekeye ari abantu bashobora kuvuga bati ivyo byose intwaro ihari ntirikiradutunganiza, ntirikiratunganiriza abanyagihugu kuri ibi nibi. Urabona yuko aba journaliste, amaradiyo bagerageje guturira kugira ngo abo bantu bose ayo majwi yose ahore. Hanyuma mugabo basanga naho babigize, ikintu kibabaje cyane nuko bashobora gufata ingingo bakiyumvira bati inzira yo dushikana kuco tugomba gushikako, mugo ntibarabe yuko iyo nzira itashitse ngo bayihebe, bavuge bati twarabonye yuko idashika reka tuyihebe. Uravye rero nuko ivyo bamaze kwirukana amaradiyo, bagaturira abandi bakabirukana, baserukira agateka kazi na muntu bakabangaza, urabona yuko bagumye bavuga. Rero ubunye nagomba kubaza cane Pacifique, kubera we nabonye yuko hari ivyo yamaze gutahura. Hari gihe usanga bariko baramuvuga ko ibintu bamurementaniriza canke bagomba sinzi uko novuga kumumanura hasi gose. Hanyuma ivyo onye rimwe na rimwe akihorera kubera bitaba bisize akamaro ko kubishura. None ubwo ndayishimiye, uravye intuzishavu yagiriye Faustin, ubiravye rirumvikana ni nk'iryo bamanye igihe baturira amaradiyo, kuko uravye bavuga yuko abantu bimeze neza, ariko Faustin agacaza akerekana ukuntu urumva. Ndayishimiye wewe yaje avuga ati abacamanza ntibaca imanza neza, nibo bamereye n'abanyagihugu, agatuka bigisha yuko batigisha,
akavuga abandi bantu bose bari mu ntwaro yuko aribo bameze nabi urumva yabagomba kwerekana yuko ari mwiza ariko uravye Faustin acaraza kugira yekerera abantu arabereka ati no abo bandi bose bari mu gihugu niwe wategetswe kubereka umurongo bagenderako ukabereka inzira bacamwe kugira ngo bashobore gushika kwiterambere bashobore gushikana abanyagihugu ku nzira nziza ariko rero urumva ishavu yategetswe kurigira none ubwo intuzenye ubwo ntiyo bafise intumbero zibiri kwibaza yuko iyavuze ku muntu yashizijwe hejuru ngo avuge yereka abanyagihugu ibintu bitariko bigenda neza ntiyo bafise intumbero y'ukumuvuga ko kugira ngo asamaza abantu kuko urabona nk'ama space abantu bose baciye baja kuvuga mbere yavuze kuri Pacifique abantu baja kuvuga ku byo yavuze kuri Pacifique hanyuma ubu yavuze kuri Faustin abantu baja kuvuga ku byo bavuze kuri Faustin ubwo ntiyo bafise umugambi wo kwibaza ati reka nsamaza abantu agateramo ikintu kimeze nk'ibomba abantu babe baravuga kuri ivyo bintu yavuze bareke kuvuga ibitagenda neza ico ni kimwe mugabo rero naho nyene nkahindukira nkibaza nti ahubwo naho nyene yafashe inzira itariyo kuko iyo avuze nka kurya avuze Faustin n'abatari bumvise ico Faustin yavuze twaciye tuja kurondera ivyo yavuze dusanga ahubwo ibintu yari yavuze byari ibintu bitomoye ibintu bigororotse none ubwo ubuhoho ahubwo abamuhanura ubwo ntibari bakwiye kumuhanura mugabo nuko biboneka yuko muri CNDD atabamuhanura kubera niyo nzira yari yafashe nibaza yuko nayo nyene ahubwo idashika ahubwo ituma abantu basubira bakatahura ukuri neza baravye ivyavuzwe murakoze namwe no kubahiriza umwanya arisingira ukwakira ukurikira ukurikira ni Mugisha niba ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe ndabumva neza sindi kana mu nyumva yego turabumva murakoze ngira ndamutse abatumire n'abari mu kiganiro muri rusange hama nagira ni intererano ivanze n'ikibazo gitoyi novuga nti uravye amajambo yavuze biranagoye no gusubiramo kuko yinjiye mu buzima bw'umuntu ivyo tutaye tumenyereye ku muntu ari muri kijya kibanza nta nuwo kwirwana nabisubiramo kuko birateye n'isoni ariko umuntu akibaza ati none ko yabivuze abantu bari hajya bagakoma amashi canke ko tubona abo bita abakonseye biwe duhora tubona ari abantu bize baminuje bahora bandika n'ibintu bigenda gute ngo baje inyuma y'umuntu ashobora kuvuga ibintu nka bijya mu bantu biteye isoni bakabandanya bakoma amashi ata muntu ashobora guhaguruka avuga ati nabona gezaho raba uhindure kuko ivyo yavuze kuri Faustin hoho mva nagacamutwe nta nuwo bisubiramo nk'umuntu afise ubwenge n'umutima biragoye kumva ko byavuzwe n'umuntu nkagaruka nti ubu abantu basigaye bitwengera situ nk'ababanyi bo mu bihugu bitandukanye iyo bumvise kuri umurundi eske none abarundi turabona neza ko turiko turahamba igihugu mu kurekerana tukareka nk'umuntu ngo nuko ari umukuru igihe akavuga ibintu nka bijya abantu bagakoma amashi ntitubona yuko ari nzira yuko igihugu cacu gitakara burundu naho tusanzwe tubona ko turiko turafa ariko urumva hariko hajako n'ibindi none niki kintu abatumire boterera kubamwegereye canke kubo basanzwe babakurikirana bakavuga bati nabona ni mwamire naho amazi yamaze kurenga inkombe ikibazo cyane cari ico murakoze cyane no kubahiriza umwanya Mugisha umunywanyi akurikira Alice umunywanyi akurikira ni Black Burundian niba ariko atwumva kugura akamikro kiwe akashikiriza ikibazo ciwe Black Burundian muriko muratwumva kumure nimba atari hafi hafi kwakira Leopold Sharangabo niba ari hafi yo kugura akamikro kiwe n'akagira icashikije ego murakoze ndiko ndabumva ndaramukije abatumire namwe ndabaramukije jewe ntabwo kumbure sinogaruka ku majambo yavuze ko se amajambo yo gusubiramwo amajambo ateye isoni kandi abantu benshi barayumvise ariko ndagaruka ahanini kumbure gituma kumbure avuga ayo majambo mu kurangiza ndabaza ikibazo ko abatumire bavyumva twagiye turakurikira ibiganiro umukuru w'igihugu yagiye aragira haca mu ntara zitandukanye mu makomine atandukanye hari amajambo aguma agaruka ko ngo ko yagiye agasanga
mu Burundi bwose abantu bamerewe neza, abantu bahagaze neza. Rero rero hari ico nibaza kuri ico kintu, iyo tubonye amavideo tukabona aho yaciye hose, nta namwe turigira tubona avuga ati mpamagarira abanyagihugu 10 canke 15 ababwira ati mbe mwebwe mu rugo iwanyu mubona vyifashe gute. Waragenda agataha kumbura akagira n'abo babona n'abaserukira abandi, ariko agaca atavuga ko yasanze abanyagihugu bamerewe neza. Tukibaza mbega uko kumererwa neza yakubonye gute, byagenze gute kugira ngo abone ko abanyagihugu bamerewe neza, cyane cyane ko ataganira n'umunyagihugu umwe wese, umukuru w'igihugu ntaba ari umuntu asanzwe, ari umuntu afite sekirite ku buryo ntapfa kuvugana n'umuntu uwo ari we wese. Ariko iyo kenshi avuye ahantu arabonana n'abaserukira abandi, abaserukira abandi akenshi ugasanga ni ba bandi nyene baba begereye ubutegetsi, kandi ivy'ukuri benshi muri bo ntabwo baba bashonje. Mbega ubwo ntashobora kuba abantu bafite ico bafungura, ntashobora kubafatira kuri abo bantu baserukira abandi baba baganiriye, akababaza ati mwe mumerewe gute, bakavuga ati twe ni sawa kubera cane cane tuzi uburyo baba guhera hasi aho bakura amahera, ugasanga baronka ico bafungura. Hanyuma ikindi naco, iyo wumvise ibintu ariko aravuga n'abamwegereye ibyo bavuga, akenshi usanga bafata imiryango yabo nk'igihugu. Reka ntange akarorero kamwe ku byo umukuru w'igihugu yigeze kuvugana video yatembereye cyane mu bantu, kumbure shobora kutabivuga neza uko yabivuze, ariko yavuze ati jewe iyo mbonye abana banje abona ukuntu bameze, nca mvuga nti basha Uburundi buratunze kabisa, Uburundi bumerewe neza. Mu majambo make akabona ko Uburundi bumerewe neza kubera yaravye kumbure abana biwe, n'abandi bamwegereye bakavuga gutyo. Hanyuma jewe rero nca nibaza nambaza abatumire mbere mbega iyo mvugo, uko kuntu avuga ivyo bintu, uko kuntu atuka abantu bagerageje kuvuga ko ibintu bitagenda neza, mbega ntashobora kuba yarafatiye ku hantu yagiye araca n'amakuru agenda arahabwa n'abamwegereye, cane cane turavye ko iyo urakurikira n'inyandiko nyinshi z'abantu begereye ubutegetsi nabo nyene batuka abo bantu, kandi kenshi umukuru w'igihugu amakuru nyamukuru aba yakura ku bantu bamwegereye, baba konseye biwe, baba abandi bantu atuma ku ruhande, bose hakuza kumubwiza ukuri uti nyabona ibintu mu gihugu bimeze nabi uko tubibona, ahubwo ugasanga bazamubwira ati abari abantu ibyo bavuga n'ububeshi, bari abantu mu gihugu ibintu bimeze neza twebwe twabibonye. Cyane cyane ko kumbure adafata umwanya wo gusoma ariya maraporo ya za Istebu yerekana uburyo abana 55% bagiye kubishwa no gufungura nabi. Ibyo byose urumva hari ababijejwe kubisoma hama bakaza bakamubwira ati nyabona bimeze gutya. Mbega abo basomyi cyane abantu baza gutanga amakuru, ntibishoboka ko kumbura bashobora kumuha amakuru atariyo, hanyuma nayo yumva ibivuzwe na ba Faustin akavuga ati nyabona ibintu abantu bariko barabesha mu gihugu bimeze neza. Mwebwe ivyo bintu mubibona gute? Murakoze. Murakoze namwe no kubahiriza umwanya. Alice ngira two kwakira umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro, hanyuma dutandukire igice cya gatatu kinasoza kino kiganiro. Ego Mejibere umunywanyi wa nyuma ni ambassadeur plenipotentiaire mu bamaze kuduga, niyo abatwumva yo kugura akamikro kiwe akashikiriza ikibazo ciwe. Mwiriwe neza Alice, mwiriwe Jiberi n'abatumire, sinzi ko mwamunyumva. Mwiriwe turabumva. Mwiriwe, murakoze cyane. Nagomba ntangure ndabashimire kuganira mwatunganije kandi ciza. Je kubwanje ishavu rya ndayishimiye akoresha mu discours, burya niyo adatukanye kenshi uzosanga ari ndaheza kuvuga atacavuze. Nk'umukuru w'igihugu twari turindiriye ko agira icyo atubwira. Nigeze kubona inkuru ahantu ko vyigeze gushika ku radio imwe yitwa reka ndayireke ko sinzi ko ari byo. Hageze amakuru, umunyamakuru araza muri studio, hageze umwanya w'amakuru kakarimbo karavuga ati nagomba ndabamenyeshe ko no munsi atamakuru ahari. Nibaza ko ndayishimiye afashe ijambo bakamutunga amakamera n'amamikro, n'uburyo bwiza kutubwira yuko ataca afisa tubwira, agaca avuga ibidakenewe atari nico bitumarira kuko ntaca afisa avuga. Umukuru w'igihugu yagomba kuvuga ibyakozwe, akavuga ibiriko birakogwa, akavugwa n'ibizokogwa. Ibyakozwe ntavyo afise, ibiriko birakogwa nta bihari.
ibizokorwa iyo agerageje aduha isango ry'igihe atazoba kihari mu 2040 no mu 2060 sinibaza ko azoba kiri umukuru w'igihugu. Ibi vyo gutukana rero je nogereranya nk'umuvyeyi canke abavyeyi bananiwe gukora ivyo bajejwe muhira, bananiwe kugaburira abana, bananiwe kubarihira amahera y'ishuri, babirukanye, hanyuma umuvyeyi agataha agasa n'uweshapa agatangura kubaganira nka football, akababwira Arsenal na Chelsea kugira ngo arabe ko bwokwira ngo baryame. Hagize umwana yibeshe akamubaza ati papa canke mama naho uriko uratubwira umupira kw'ishuri batwirukanye rega nturariha minerval. Birashobora gushika ko uwo muvyeyi aca yadukana methodologie no kwita methodologie de la terreur, akaryagagura uwo mwana kugira ngo bagire ubwoba ntasubire kubaza ivyo bintu. Uku gutuka umuntu amubwiye ati ibintu bimeze ibintu biragoye, ibintu biriho nibaza ko ari n'uburyo bwo gukwepa kuko ntaco afise abivugako. Ariko yaba ndayishimiye si we wenyene, je ndavuga umugambwe CNDD-FDD muri rusange, cane cane inama y'inararibonye ikunda gutora abarongozi. Biraboneka ko rimwe na rimwe bakinira mu bibanza bikomeye vy'igihugu harimwo na presidence. Ndayishimiye bakimuvuga ko yabaza umukandida, abantu batari bake baravuze bati umuntu ntavyo azoshobora. Amaze no gutangura gutwara biraboneka ubu biragaragara cane. Nimba abantu bari hanze bari babona ko atavyo azoshobora, abo bagendanye bakoranye bo bari babizi kudusumvya. Ariko ils n'ont pas hésité kumupropoza nk'umuntu aja muri poste stratégique umukuru w'igihugu. Uwo munsi Ndayishimiye umubonye ubona nivyo arabizi ko ari umukuru w'igihugu, ariko agaragara nk'umuntu atazi umukuru w'igihugu ico arico, nk'umuntu atazi ico umukuru w'igihugu ajejwe. Tumubona kenshi yari umuranse d'arrêt nk'abandi bose, tumubona imisi yose ikibazo ari undi muntu. Rimwe na rimwe hari n'igihe yigeze kuvuga ngo basoma ndabazi mbwa murabica sinzobiriko natuzogumana. Niba umukuru w'igihugu ashaka kuvuga ko abasoma bazi kazogumana, egarazi ko ari umukuru w'igihugu kubera babimwise, ariko ico ajejwe ntacazi. Iryo nikosa ryiwe, nikosa ry'abamutanga nk'umukandida. Nikabazo nohereza ko ngira mbaza abatumire bose, iyo mu muravyo no munsi kuba ari incapable ivyo biraboneka. Est-ce que areka gukora neza n'ibigirankana canke no kutabishobora? Murakoze. Murakoze cyane ngira unkundiye hariho umuntu yari yasabye ijambo kuva kera yagumye agira akabazo ngira ngo ka connection agaruka, ndabona agarutse ngira ngo ntitwomurenganya. Freedom Night nimwe muri ko muratwumva ngo kugura akamiko kanyu mukabaza ikibazo cyane cyane mwatera interano yanyu. Ndabumva cyane murakoze. Ego natwe turabumva mwo duga kwijambo. Jewe akabazo nagomba kubaza naka gatoyi murajya amajambo nyakubahwa Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu yashikirije kuri Faustin Ndikumana. Yaravuze ngo yuko Faustin Ndikumana ivyo avuga ataca ashoboye, atanurwo bibatse n'ibindi ntokwirwa ndasubiramo. Hari ikindi kintu yavuze ngo murazi ko mu batuvuruze mu 2015 yoba yarimwo, ngo mu batuvuze mu 2015 yarimwo. Mbega Faustin Ndikumana yagiye mu bamuvuruze gute mu 2015? Ikindi kigira kabiri naco nashaka kubaza, by'ukuri ibibazo mu Burundi bwacu birahari kandi biragaragara biraboneka gose. Nivyo bashikiriza umukuru w'igihugu nk'uko umukebura n'ahatavyemera biraboneka cane. Rero nashaka kubaza nka mwebwe abahinga kandi mukuze mumaze no kubona vyinshi kurusha twebwe ugwaruka, mbega hokorwa iki muri no misi ibintu twovyifatamo gute ko inyishu zamaze kubura? Nivyo murakoze cane. Murakoze ngira ico kibazo cya kabiri baraza kutishura mu gice cya nyuma cya kino kiganiro. Ngira twohera ijambo kuri Erari, nibaza ko yagarutse, twari twagize ikibazo cyo kumutora, sinzi ko ubu ariko aratwumva. Erari nibize mwotangura kwishura hanyuma Esdras Pacifique muhereze. Murakoze kumpa ijambo, mumbabarire connection yananiye, ariko kumbure hari ibibazo bimwe bimwe naje ndumva, mugabo hakaba n'intererano zitari nke. Ariko mpereye kuri uyu aherutse kubaza, sinja kuri hoko gukingira biraza mu gice ca nyuma. Ico mwomenye coco nuko koko twavuze yuko umukuru w'igihugu biriko biramugora,
ko vyerekana ko arushe. Iyo umuntu arushe rero kenshi abo bari kumwe barabona uburuhe bwiwe bakamuremurura kugira ntaherereyo. Iyo batamuremuruye naho hari igihe asanga ndetse bagiye bigiye bisongereza ivyiwe, abanyagihugu nyene bakanyarutsa kumwishuza, kuko uko aruha niko yerekana yuko twavuze vulnerabilité, ko aza arata ubudahangarwa. Mu mategeko biranditse arafise ubudahangarwa, mugabo mu banyagihugu aza arabura ubudahangarwa, kuko impande zose yerekanye ko umuntu ashobora kwinjirira aho ariho hose kugira ngo kumbure amuruhishe kurusha, kuko ibimuruhisha yari afise abamubimuremurura, ariko ukabona ko atari bo yikorako ngo bishure ibibazo. Ariko nivyo jewe mbona koko ko bomufasha bakamuremurura bakamuhanura, ariko kenshi n'ivyo akora sinovuga yuko ari ukubura uburyo. Nibaza yuko ivyo nivyo nibajije, ko abona ko yamaze kwinjira hagati mu makosa ariko araba, ari amwe yagiriza abandi, ahubwo ahava agasanga yarinjiye yafashe ya ntambo y'abandi niyo ariko arakoresha nawe. Hama rero ntivyoroshe yuko ahinduka, kuko nkarya amajambo abaharanira agateka kazina muntu bamubarira, hama agaca atonekara, harya hagwaye niho hatonekara. Iyo ufyonze umuntu agwaye igihute uramubwira uti aho urababara, aho urababara, harya rero ahamubabaza nuko ari hagwaye. Urumva rero kenshi ntibyoroshe kwimena igihute. Jewe rero ndavyibaza, ndabibona yuko abo bari kumwe bamwegereye bikunze bomuruhurira bakamufasha, hanyuma bidakunze ko bamufasha naho ibishoboka ni vyinshi. Ibishoboka ni vyinshi, ni ivyo nyene vyo guheza akaba vulnerable kurusha. Ibikurikira turabivuga mu gice kiza gukurikira. Murakoze cyane Elari. Esdras Ndikumana, namwe ngira mwumvise hariho abatanze intererano, hariho n'ababajije, ngira mugerageza kwishura kugira mu kanya tuze kuja mu gice cya gatatu dusoza ikiganiro. Ibibazo je numva vyabaye vyinshi, ariko ngerageze ndabe nishure nkurikira ivyo numvise. Kuri ibi bintu vy'ibitutsi, je ngomba kubibutsa, je ngaha ndi mu Bufaransa. Mu Bufaransa muri politike ngaha abantu baravuga nabi. Mwaramaze kumva na Trump ingene avuga, perezida wo muri Etats-Unis, we waratukana. Mu Bufaransa ngaha baravuga, ariko ico shaka kuvuga ni iki: nta numwe aja ku buzima bw'umuntu gutyo, ivyo yakoze ntibikorwa, nta numwe ndavyumvana gutyo. Ico nagomba kuvuga ni iki: nuko kenshi abanyepolitike mu bihugu bamenyereye amamikro n'ibiki abigira kugira ngo agire diversion, yibagize ikintu nyamukuru cyariho, ingorane nyamukuru yariho. Hari wabivuze kandi nivyo turaba tumaze iminsi abantu bose bavuga kuri ivyo, ngo ibitutsi perezida yatutse naka. Ubu nta ingorane ziri mu gihugu tubaza ibisi vraiment ni nkuko umengo vyibagiwe. Urumva ngaho umuntu urashobora kuvuga yuko umuntu yashoboye mission réussie, yashitse kuco yifuza, yagize iki, vyamuhaye akaryo ko guhindura abantu badasubira kwiyumvira ku ngorane. Ariko naho umuntu yogira gutyo n'agahengwe k'umwanya mutonya, urumva ingorane ni nyinshi kugeza aho abantu bidashoboka yuko bishobora kumara indwi abantu batasubiye kugaruka ngo baje kuri za ngorane, kubera ni nyinshi mu buzima, ku bisata byose mu buzima, ibintu byose uko bimeze abantu barakubarira ko atakigenda. Urumva rero ni ikibazo nyamukuru. Sinzi ko hari ikibazo mushaka ko kiri presi no kwishura. Kumbure nibaza ko mwishuye muri rusange, ngira Pacifique iyo bunganira nawe, hanyuma tukaza kucyo mubona cyokorwa nk'inyinshi, kuko hari ibibazo babajije bisaba inyinshi, cyo mwiyumvira mwofasha mwoterera nk'abatumire kugira ngo bino bintu umurindi biriko kumbure ntibibandanye. Pacifique ngira mwo kwishura, hanyuma tukaja muri iki gice cya gatatu kirimo ibibazo bagiye bababaza ku cyokorwa.
Ego murakoze, hari umwe yari yatumbereje neza ikibazo kuri jewe, yambajije ikinyene Esdras yishiyeko kico gusamaza. Naho nyene uko nyene bivuze nivyo, urabona ko Ndayishimiye hari aho adushira ku kintu ugasanga twese twagiye kuvuga kuri ico, ariko aho ahombera ni hamwe, niyo yabigize gutyo abantu ntibavuga ivyo gusa, kuko urabona nk'iki kiganiro dukoze nko ngaha, naho twahagaze ku nyishu ku majambo ateye isoni y'umukuru w'igihugu, vyo nyene bibandanya kumutesha agaciro. Ica kabiri, n'izo ngorane ntitwaretse kuzivuga, kuko urumva twagarutse ku vyo ariko arahora Faustin. Ivyo bibazo usanga naho nyene bigumye birimwo, nta kintu kinini no ngaha avuga ngo yungutse. Simbona ko nk'ubu ko tukoze kino kiganiro ngo aratomboye, ko tutakoze ikiganiro nko kwibura ry'ikena ry'ibitoro, sinumva ko atomboye ko twakoze ikiganiro kimeze uko. Mbona naho nyene aguma yiyimbira icobo we nyene mu vyo ariko aragira. Simbona ko ataronse umuti w'ibibazo, ntaho ariko araja, ntaco ariko aragira. Hanyuma Sharangabo we yahagaze cyane kugira ati ubwo umukuru w'igihugu ntari, nkoresha ijambo ry'igifaransa novuga déconnecté, agira ati uyu mukuru w'igihugu aha bavuga yuko yasanze ibintu bimeze neza mu gihugu, ubwo ntaba yaravye ivy'abakuru nkawe, ubwo ntaba yiravye ivyiwe kujya avuga ati jewe ubu abana banje barahaze, ati kandi aravuga ngo Imana yarahezagiye Uburundi, ngo umunwa wose uraronka ivyo ufungura, mu kubivuga agahereza ku bana biwe gusa. Tubwo uyu mukuru w'igihugu ntari déconnecté, gisanzwe ari ikibazo gisanganywe n'abakuru b'ibihugu hafi bose. Buriya abakuru b'ibihugu iyo bari mu mabanga benshi, ibintu vy'igihugu ni bike basanga basigaye bazi, bagumana ibyo babwirwa n'abasavyi ababegereye, baguma bamubwira ko ari mwiza, ko avuga neza, ko ari igitangaza Imana yaremye, ko ata wundi babonye ameze gutyo. Urabumva ko yigamba ko abandi bakuru b'ibihugu bashikira abanyagihugu bakabura ivyo bavuga, abandi bakenera amadiskuru yanditse. Buriya ikimwica abamwegereye bamubwira ivyo, bamubwira ati wewe nturi nka babuyoya na babagaza twabona basoma amajambo, wewe nturi nka bande, wewe urazi no gutwenza abanyagihugu. Burya ni abamwegereye bamubwira ivyo, akibaza ngo nukuri, akibaza ngo nivyo vyo, naho kumbi ibara ririko riragwa, abanyagihugu bose basigaye batwenga, bavuga bati uyu n'umukuru w'igihugu. Je nko ku rubuga rwanje rwa Facebook ndavye abantu bagwandika ko buri munsi, uravye mu kwezi mu ndwi abantu baba baranditse, nkaraba ivyo bandika ku mukuru w'igihugu, amajambo agaruka ni aha hantu twahageze gute, uyu muntu yabaye perezida gute, aha tuzohava gute, abandi ngo mbega muracumviriza uyo muntu. Iyo umuntu yagize icyo avuga mwisha muracumviriza uyo muntu. Urumva kuba tugeze ahantu nkaho, sinigeze mbona umukuru w'igihugu n'umwe w'u Burundi afatwa gutyo, nta n'umwe. Inkuru nziza ndi mu bamwidogeye, twaramwidogeye bihagije, nta bintu nk'ibi twigeze tumubona ko mu gihe ciwe ngo abantu bavuge ngo hari umuntu acumviriza uyo muntu. Urumva na kamaramazi umukuru w'igihugu ageze habi, kandi arishwe n'abahanuzi. Kimwe rero mu vyo yavuze nko kuri ibi bijanye n'ibi ingene abanyagihugu babayeho canke ivyo gusoma ni kugira gute, Pacifique ijwi ririko riragenda ntituriko turabumva, sinzi yuko mumbabarire gato, hariho urwamo rwari rubaye aho ndi. Nabivuze nti nko muri ibi turiko turavuga ivy'ingene abantu babayeho, umukuru w'igihugu yavuze ko Faustin ashavura ngo kubera ko yumvise ko umukuru w'igihugu atagisuma, ngo amaze ngo ndamubwiye yuko maze umwaka wose ntasuma, ngo ishavu rica rimufata ngo agashavura, ngo yemwe ngo akavuga nyene ubona ko ariko aragwana. Nk'ico kintu kumbure bizosubira kumufata atagifise ubutegetsi, naho yibaza ko vyoroshe vyaba ariko aravuga. Umukuru w'igihugu twavuze yongeza amafaranga yo gusuma buri mwaka, yatanguye bamuha, wasubiriye Nkurunziza yasumisha imiliyoni 110 ku mwaka, wewe bikaca bija ku miliyoni 300, mu nyuma kaduza kaja ku miliyoni 720, mu nyuma mu mwaka uheze vyari bigeze aho twahora tukavuga tuti ku munsi asigaye asumisha miliyoni 2, ubu uyu mwaka kaduza akamushira ku miliyoni 3
ku mwaka uza ngira zizoba ari zitanu sindabizi. None uyu mukuru w'igihugu atubwira ko we atigera asuma, avuga ko ibimubeshejeho ari ivyiwe adasuma. None vy'ukuri aya mafaranga yiwe baguma baduza aja mu biki? Hano hantu haraho atera inkuru yibaza ngo nizo gufyina, ariko nibaza ko bishobora kuzomuhindukirira. Nimba amafaranga bayamuha atayakeneye ayaduza kubera iki? Nimba bayamuha atayakeneye aca yashira hehe? Umwaka uheze ni kwiki bamwongera yandi kandi atigeze ayakoresha ayo bamuhaye mu mwaka uba havuye. Ibi ni ibibazo bikomeye, no gushinyagurira abantu. Nayo ubundi bwo twese turazi ko umukuru w'igihugu adasuma. Hano umukuru w'igihugu ko tumuha ibimubeshaho vyose, nta na kimwe umukuru w'igihugu mu buzima bwiwe nta kintu na kimwe akoresha amafaranga yiwe, nta na kimwe umushahara wiwe nta na hamwe ukora, yaba kwivuza, yaba kwambara, yaba kwiyunguruza, yaba telefone, yaba amazi n'amatara akoresha, yaba umwana wiwe agwaye, umwana wiwe kumusomesha, umwana wiwe kumurungika hanze. Nta kintu na kimwe mu buzima bw'umukuru w'igihugu bijanye no kubaho be n'umuryango wiwe gikoreshwa amafaranga yiwe. Yaje kutuyagira ngo wiwe ngo n'amafaranga y'ivyo arima, ngo ni ibintu vyiwe arima. None ijya intendance tuyimuhera iki? Ibintu biduga kubera iki buri mwanya bijanye no kumubeshaho? Aho yitegure ko burya ingoma ntizamaho, yitegure ko ingoma yiwe izohera, kandi hazobaho igihe ibyo n'ivyo bintu abibazwa. Sinzi n'igituma batanabibona, kuko nta mwanya munini uhaciye Bunyoni ari gihangange yigira ibyo agomba, ariko we nyene arabona ingene n'intwari idahindutse. Wabonye Nyoni nyene yagowe, ivyo yari afise byose babimunyaze, bo nyene ya ntwaro nyene yari arimwo. Rero Ndayishimiye sinzi igituma atanabona ati buriya ntibinasaba ko n'intwaro zihinduka, bishobora gukorwa ari na CNDD-FDD itwara. Ejo ubutegetsi bushobora gufatwa n'umwansi wiwe wo mu butegetsi nyene azomwishuza bino bintu byose, akamubaza wewe wavuga yuko udasuma, none twaguha amafaranga yo gukoza iki, wayajanye he, wayashyize ahandi? Ukumva ngo ariko akora kugira ngo niyava mu butegetsi ngo umwana wiwe ntaza buri cyajya, ngo ntaza buri ingene ngo amubeshaho. Ariko mwibuke ko amategeko bishiriyeho hari amategeko avuga ko niyo bavuye ku butegetsi ivyo bakenera byose n'abana babo byose bimwe bifashwe n'igihugu. Ugiye ukaraba rya tegeko ryo kwa Nkurunziza yishiriyeho, ariko aravuga ingene umukuru uvuye ku butegetsi bamufata iyo yari yaratowe n'abanyagihugu. Nta kintu na kimwe kwa Nkurunziza, nta kintu na kimwe naho nyene igihugu kitarihira abana biwe n'umuryango wiwe. No kuvuga ko naho Ndayishimiye atazoba kiri umukuru w'igihugu, nimba atazoba yahanywe, ibimubeshaho cyangwa ibeshaho umuryango wiwe bizoguma birihwa n'igihugu. Reba hari imvugo ziwe z'agashinyaguro zibabaje gose. Faustin Ndikumana yari yavuze ati abo abantu b'abategetsi bavuga ko bafise imirima, bakavuga ko aribo barimyi ba mbere, bagakoresha amafaranga y'igihugu. Abakozi b'igihugu nk'abajejwe za DPA n'ibindi nibajejwe cyane imirima yabo kurusha n'iy'abanyagihugu. Essence bakoresha ikora mu mirima yabo bategetsi, imiduga bakoresheje ikora mu mirima yabo bategetsi. Ndayishimiye ntiyabibeshuje, we yavuze ati none mwari muzi yuko DPA yajejwe iki? Akaca gusa yamubeshera avuga ngo yavuze ngo DPA ngo yagize ikosa ryo kujya kuraba imirima y'abanyagihugu. Ntabwo Faustin yavuze imirima y'abanyagihugu, yavuze imirima y'abategetsi. Ndayishimiye bavuga ati ahubwo yavuze jewe nije yatutse ngo ndishima ngo ndumurimyi ngo adasanzwe. Rero ahantu umugani wa Sharanga ati bari déconnecté, ku bwanje mbona ari déconnecté nyene, bimwerekeye aca byitirira ko bifiswe n'abarundi bose kandi biba ari vyerekeye we wenyene n'umuryango wiwe. Sinzi ko hariho ikindi kibazo gikomeye, kuko kenshi ibyagiye birabazwa byaba binameze nk'ivyiyumviro bariko baraterera kandi byaba bifashe. Harimo wagize ati kujya uku kutukana bimeze nk'umuvyeyi aba adafise inyishu ku bibazo vy'abana biwe, akaca atangura kubajyagumba. Bamubwira bati burya nta mafaranga y'ishure, abantu urariha amafaranga y'ishure, akaca bazivya. Ariko mu yindi myanya we yarakeneye kubatera inkuru za Arsenal, inkuru z'imipira. Nivyo turiko turabona abatwara Burundi uyu munsi, ubona bakora ibintu vyo gusamaza abantu gusa, ntabwo ubona bari by'ukuri mu kwishura ibibazo nyamukuru vy'abanyagihugu.
sinzi ko hari akabazo mwe muba mwafashe mubona gakomeye noba ntavuze ko akabazo ivyumviro vyari akabazo vyiza. babajije kumbure Aha. nako mu gice kigiye gukurikira kuco mubona cyokorwa kabajijwe mwese bagumye bakagaruka ko abatari bake ngira mu kanya nimba mwari murangije kwishura twoca tugira ko nk'umujyi w'igisahira ku cyokorwa. Jiberi Kumbure unkundiye gatoya ngira ngo imbere ko ngira Pacifique arangiza mu buhinga bw'ivyuma ariko atwereka ko hariho umunywanyi yagumye asaba ijambo ko tutomwibagira. Sinzi ngira ngo ko yogira intererano yo Pacifique acabandanya akacarangiza. Ni Teddy Mazina ndabona ko mu buhinga bw'ivyuma bamudugije bariko baratubwira ko yasavye ijambo. Teddy Mazina ngira ngo umwobaza akabazo canke mukagira iyo ntererano yanyu n'ingoga kugira ngo Pacifique aca atera asozera. Oui, mwiriwe mwese Mwiriwe mwiriwe. nagomba juste kubanza kuremesha Faustin muga n'abandi bose bagiye bavugwa nabi ba Pacifique n'abandi siyo wa mbere mugabo nagomba kubaremesha mvuga nti iyi ni technique ya ntuzi ni technique bita character killing n'abantu batangura kukuvuga nabi sinzi ko mwibuka byatanguye kera tukiri muri za 2015 17 bataka Pacifique personnellement bataka abantu directement muri bukabadutuka bamwe ko bacitse abanyarwanda abandi ngo ni ibi abandi ngo ni inkoramaraso n'amatekinike ari akoreshwa muri renseignement no muri politique kugira ngo n'abanyagihugu batangure kwibaza ibibazo ku muntu yari asanzwe ariko abaza ukuri cyangwa asaba demokarasi cyangwa asaba transparence cyangwa asaba abaza ibibazo bihanze igihugu. So ni tekinike isanzwe diversion murabona umwanya tubimaze ko ariko mugiza kumenya yuko ariko aratwibagiza ikibazo c'igitoro ariko atwibagiza ikibazo ca economy ariko atwibagiza ikibazo ca corruption ikibazo c'amatara ibibazo bihanze Uburundi ikibazo c'intambara ziri muri Kongo abasirikare bagenda bakicwa ikibazo c'amafaranga anyuruzwa abantu barebera ikibazo cy'uko n'ubu niyo muravye Jesse Nkunda nari nafashe icyemezo yuko president ntanyenteresa kubera ivyo birivugira vyo nyene ntibikenewe nuko tumugarukako ivyo akora cyangwa ukuntu yigenza birivugira ntibikenewe nuko tumuta ku mwanya ariko ni technique ya documentation muravye muri no misi mikeya hari amakonte menshi yagiye yataka Faustin nkuko arandi yatase Pacifique nkuko arazo kwataka bataka Mutamba Munimpa bamutuka Kigwaye bataka Bamagi bataka twese batwataka na Bamuhozi n'abandi bose. So ni technique y'ugusamaza kugira ngo abantu bibagire baje mu bindi bintu bitagira ishingiro. Ikibazo cy'ubu nuko bikorwa n'umukuru w'igihugu ubundi byahora bikorwa na enseignement na ma equipe yabaye créé na Nyamitwe à l'époque tukiri muri za 2015 tukiri ko bakiri ko barayoragura abantu mwibarabara bakreya ama equipe bayaformé Gitega y'aba jeune bajejwe kwataka personnellement abantu. Donc babyita character killing ni technique yo muri renseignement iri international barakwicira bakakuvugira umugore bakakuvugira ubuzima bakavuga aho wize bakavuga ko wivye ikaramu kandi bakubeshira ubisanzwe. So kuri Faustin ni bisanzwe icyantangaje nuko batatanguye kumwarusera mbere nivyo nariko ndavugana n'uwundi mugenzi mvuga ntabwo birabarantangaje bari baratevye mugabo nareme kandi yicunge kandi nta burenganzira bafite bwo kumugirira nabi babimenye yuko kizira kikaziririzwa. Faustin nta kintu kibi yakoze ataruguhanura nibaza ko na organisation irimo changement de mentalité no gufasha abantu guca ubwenge icyo asaba nuko hoba gestion hoba programme hoba transparence hoba ibintu bigenda neza. Donc nibareke kwiteza utunyoni cyangwa batangura kurondera amakosa hatari bakore icyo bajejwe responsabilité yabo ko bafise igihugu naho bamwe tutemeranije nabo tukavuga tuti bon twe turakinjuye kubera ubuzima bwacu buri andanje mugabo bamenye yuko ataburenganzira bwo gutoteza umuntu bamuhora ubusa. Donc nagomba kugarukira kuri ico ariko ntibabasamaze ngarukiye ngaho kugira abandi bashobore kubandanya murakoze.